Yes, ndabaramukije bakunzi ba JTV online naramutse cyangiriwe aho bivanye naho muherereye no musi rero twaje gutemberera muri quartier ya Terere tuje kuraba umuririmbyi mushasha muri game si mushasha cyane mugasanga mushasha tuje atwiganirire ku bijanye n'umuziki wiwe bijanye n'ubuzima bwiwe bw'umuziki tumuhe karatse muri JTV online karibu ya murakoze uko ivuze umenyereye umbona uko ndumuririmbye mushasha ariko byina tango igame y'umuziki kera cyane nabandi bari ko bararirimba ubu batari bwavyiyumvire je natangwe kuri amera yiwanje mu bihumbi 2011 ibihumbi 50 byo natanguye kuriha ariko ubu ndafise studio yiwanje inaitwa Agate Record na mimi naitwa Agate Game sauti ya radi kiumbe nuru baby. Yes, ku bantu batakuzi ku mazina ukoresha kuri social media canke YouTube yawe bashobora kubidondora ko kwanza bakabanza kumenya izina ryawe n'icukora. Ndoshobora kubaramutsa mwabyutse neza mwiriwe amahoro kuri YouTube yiwanje nitwa Agate Game gira abone rank comment nimba wifuza ivyo kora byose bivanye n'ubwenge bwawe sawa. Yes, nashaka kwanza utwiganire ukuntu watanguye kuririmba icagutumije mu muziki umuntu donc yatumye wiyumvamwe umuziki mu buzima bwiwawe. Byo mucamake kintu mfise n'amashuri abiri ijya mbere n'ijya kabiri kandi mu buzima bwanje nakuze nkunda umuziki kandi nakuze papa yaranyase ariko mama yarankunze cyane sana bibaho bica bigenda gute kugira ngo winjire ariko muri karere y'umuziki ariko intege narabanaje kora kandi si byo kuvuga ngo ndikunagira bezi n'ibintu byambayeko ariko ndashima Imana kubo ngeze nga mfise umugore felicitation n'abana batatu umwana wanje wa mbere afise imyaka 7 yitwa Karimu uwa mbere uwa kabiri yitwa Rania uwa gatatu yitwa Rayana kandi n'abana nkunda nabo barankunda kandi baranyubatubahana murabana naho togenda ubunye ubasanga muhira bose. Sasa twiganire rero in deep kuvyerekeye umuziki wawe mu buzima bwawe. Umuziki mu ncamake kenshi nakunze ndi muri site ndirimba bakavuga tuyo yabaye umusazi yanyoye urumogi yanyoye inzoga yaborewe ariko suko byari birije nakunze nkunda umuziki cyane kandi niyo mpano yanje niraro gituma navuze ati ayo mahera nzogenda kuza natanga one way hariya kwa Liza wapi reka basi nuguru agasudio kiwanje gatoyi aho hari jyaye rero umwanya waronse donc wamenye ko ufise impano yo kuririmba kuntu nyene watanguye kuvyinjiramwo umunsi wa mbere uja muri studio wabyifashemwe gute? Yo umunsi wa mbere nagiye muri studio nari mu Rumonge ni hiwacu hariho kwa John production lakini ubunyere yitwa John Ondoheti. Okay. Ariko mu bihumbi 2011 na muri 2050 nkamutwarira amamesa imikeke kubera nari umurovyi nibwo buzima nakuriyemo. Urumva kugira ngo agukorere indirimbo abanza kumushira amavuta amamesa like imikeke biki kugira ngo agukore indirimbo hanyuma ngacenda mu 50 50,000 kugira ngo akore indirimbo audio. Yes. Iyo ndirimbo yawe ya mbere watanguye gukora? Indirimbo yanje ya mbere yitwa ntazi nifise ikintu kibabaje cyane nivyo ukunda kukivuga canke noriro
sorry niri kuri YouTube canke wacuyiheba canke ubu natanguye bushasha nka Agate Game ni sauti ya radio kiumbe aho hambere witwa Agate nyene canke ubwa mbere nitwa Ramso Wasafi. Okay, umvi indirimbo zaho hambere waciye uziheba ucutangura bushasha. Yes. Tufatiye aho nyene basi kuri Agate watanguye kwita gute Agate vyavuye kuki risiguriki? Agate Game sauti ya radio kiumbe nu everybody say yo risiguriki. Agate Game tushaka kumenya ico risigura Agate. Kwanza wavuye kuri Ramso uja kuri Agate. Sawa, navuye kuri Agate. Wavuye kuri Ramso. Sorry, navuye kuri Ramso Wasafi. Yeah. Nchangena kuri Agate Game sauti ya radio. Iyo sauti ya radio niyo kuva kera mu 2011. Sauti ya yani ijwi ry'inkuba. Mu 2011. Sure. Hanyuma nchanzati Agate Game. Byavuye kuki kugira wiyite gute? Sawa, nico niko nakushaka kukumvisha. Rero Agate Game kwanza Game ni buye rifise ibintu bihambaye cyane. Naho genda ubunyene kuri internet je simvuga nk'abajya abandi bantu bigira aba escrow ngo je ngo nambare ngo miliyoni ngo 10 urafi miliyoni 10 ukwambarira bibaho murika ngaha ku maguru murika ngaha nambaye gute duza ngaha kuyigutura no kwishati no kubgamu no kumushatsi ubona ni mosheje usanga ariyo style wikundira ivana nawe muncamake kategemeni niwe yari hambaye. Sawa sawa. Rero dufate ngaho twumvise ko wahoze uba mu bihugu byo hanze like hanze y'igihugu cy'u Burundi muri South Africa. Turumva n'indimbo zawe nyinshi ziri mu ndimi zitaizo ngaho. Kubera iki? Muncamake ngaha mu Burundi ukwiyumvira niko kuvuga. Umuziki w'u Burundi nta cubahiro ufise kubera simeze navuze n'ubwa mbere simeze nk'abajya abandi bishira hejuru. Umuziki w'u Burundi twebwe abarundi twonyene twikunda. Icya kabiri nitwikunda gute? Bamaze gukorana n'abanyamuziki bo ngaha cyangwa uramaze ndazi banzurabe kwanza Tanzania bameze gute? Araba mu Rwanda mu Burundi twigana amabiti yo mu Rwanda nabone barafise ayo bigana mugabo yo mu Burundi birashoboka kuko tutinjira deep kuko tubasuzume yimbarire yo mu Burundi nayo nzishobora ko twa ntayize ariko usanga nabone bafise indirimbo baba bakunda nibyo. No man. Sawa turisha rero sisters. Tushaka kutubwire igituma indirimbo zawe nyinshi usanga ziri mu rurimi rwo hanze. Kubera kwanza janu nakuriye kenshi. From South Africa. Wavuye no ryari wavukiye mu 2010 ntabeshi 2015. Ariko mu 2014 hari itariki 30 twinjira uno musi tugenda mu 2015 naraye Kigoma ndindira imodoka igenda Dar es Salaam. Urugendo rwawe rwo muri South rwari rujanye ni akazi kawe k'umuziki canke ubuzima bwawe gusa busanzwe? Je kubona akavuka navutse ndirimba kandi n'ubu ndacamana ndirimba namfise umugore mfise ibintu byinshi ariko umuziki sunuhera. Ivyo byose wabikuye mu muziki? Umugore waburonse kubera umuziki canke byagenze gute? Mu Burundi nta musani yoronka ubuzima kubera umuziki. Urabyemeza? Yes. Nuko abasani biwacu bamwe
bafise akantu ndazi navyuzi urumva bajya ni urumva bajya haya abantu batubwira ko mu muziki ari wo ubabayisheje yarumviriza mu Burundi nta mahera ari mu muziki kandi siko ndarondera base jewe siniko ndarondera base no ndafisa duhera dukeye fucking man yani fucking man ariko mu Burundi nta mahera ari mu muziki none kubera iki none ubandanye ukora umuziki kandi uzi ko ata amafaranga arimo hari ico ugamije mu muziki canke ukora kubera kwiryohera kubera jewe sinshaka kuba sinshaka kuba nka Kidumu sinshaka kuba nka Fizo sinshaka kuba nka Satubi shaka mbe Michael Jackson chambe Tupac kubera ushaka nkabo onye nigiki wabonye ko kuri bo canke ubona uzoshikaho gute kugira ngo ushike umere nka Michael Jackson canke umere nka bavuze ndesinze ya Michael Jackson yarapfuye nigiki ushobora ubona ko ushobora gukora canke ubona ko kugira ngo ube nka Michael Jackson ni etape zingana gute kugira ngo ushike icambere cyo saba umukuru w'igihugu wacu nyakubaho umukuru w'igihugu cacu never give up wari umuziki wiwuringana muri shimbi never give up never give up never give up umusabiki none natwebwe nk'abaririmbyi b'u Burundi abana b'u Burundi aduhesha icubahiro nk'abarundi bari mu muziki abanyamuziki muga turaherutse kuja mu kanama gatoya kaherutse eregina amazigirwa kenshi fine muga tweba uko twavyumvise bamwe anafana umuziki witwa fan ibyo fine forget okay twarumvise ko abaririmbyi benshi bidoga ko kuja muri Amicale des Musiciens ataco bibamari kuri wewe hari ico bimaze canke ntaco bimaze je mu ncamake umugore wa Fizo naramubonye ari umuseni yavuye ngahi wanje muri Agate record sinamuvuga ijena ariko yabaye uwagatanu Kugira nawe urazi kuririmba yabaye uwagatanu mu biki nawe urazi kuririmba okay Chicky boy baby none turavye kuri account none aho nyene utaranyishura cyambe mbabarire kubenda gucira mwijana none nawe urazi kuririmba uboyo wa gatanu hari abantu bangana gute hari abantu benshi abantu babari benshi none ubayo wa gatanu uba wayobewe cyambe ubugerageza uba wagerageje hanyuma ubayo wa mbere gwirakiza ibiri cyambe zitatu numuziki cyambe turiko turafyinata nawe genda kuri imibijumpu n'imyimbati woshobora kugurisha mu mahera ariko umuziki n'amahera hariho umupira n'umuziki birarutana turashaka rero tumenye utubwire indirimbo zawe ziri kuri YouTube turabona hariyo imaze amezi 7 imaze amezi 5 hari ziri mu Kirundi zifise title z'ikirundi birakorohera kuvuga ikirundi canke kukiririmba ikirundi ndacumva kubera mu ncamake shaka guteza imbere kwanza Karusi uvuka mu Karusi Buhiga Gashanga agacimbirisha burashi Province Karusi ndashaka mbe musani wa mbere uva mu Karusi none dushaka kumenya justement kwanza Sistema jewe ndirimba Kirundi Swahili izo ndirimbo waziririmbiye ino canke waziririmbiye izi nyene ntanguye narizirimenga muri studio yiwanje kubera ya turabona ko ari zine zose waziririmbiye ngaho ya ngami nimekuzoea hariho n'iyindi nyongorera urupfu hari indi nabonye ngo urufu gusa ibyo kora utabanje basi kwiyumvira ibyo biragusha mbega urazi kwiba bakakuroga ni hagati kemera sauti ya radio. Okay, turabe iyi ndirimbo yawe imaze ukwezi ivuga kuki
wayibirimbye ku byerekeye kubera turumva ko atari ururimi rw'iwacu ntabwo twumva kabisa dushaka kudusigurire ibintu mu majambo make ibintu washatse kuririmba. Mu ncamake urafise ubwenge bwinshi kandi umuntu atakuzi yoshobora kugonyora ariko unakiri uko kama kobe unakiri nyingi. Mbega nibyo bisigura iyo ndirimbo canke ya kwa sababu kobe nyoka anatembea haraka lakini anakufa haraka. Kobe ana mwendo mdogo mdogo lakini anaishi miaka mingi. Sure. Twiganire rero icyo washatse kuririmba nibyo dushaka kumenya gituma waririmbye uru rurimi nibyo bisigura ngami bisigura iki? Ngami weye mimi ndo ngami weye mimi donc twebwe yani n'urukundo. Umukobwa ni nkujya umuhungu yakunze umukobwa baho niyo ngami ya umajambo nyene ku bantu bata. Ngami n'urukundo ruri hagati y'umukobwa n'umuhungu. We nangane we nujala nka mina ngira ndaba nama hips ya yani mwanamke nakupenda au demu au mtoto ndio mwanamke nakupenda ila unacheza na akili yake. Nina mapenzi ya ukweli kwako ila uzuri wako shepu au ingeni mwana ya kuremi nacho bimbwiye icyo shaka n'urukundo nyakuri. Icyo shaka urukundo nyakuri. We nangane we nujala nka wazibangage bajala nkami bazi bafuna mina bazi batanda mina goto minangi funi ngobangija yama. Ibyo byose ntabyo tutahura ntacyo tuzociga petete natwe tuzobyumva. None wosabiki kugira umuziki wawe nawe ubone ko wowe uteye imbere? By'umuziki nkuko namenyereye kubera sogokuru yavutse sogokuruza yavutse abaririmbyi bariho kandi na sogokuru wundi yavutse kandi na sogokuru abyara papa yavutse umuziki kandi basogokuru benshi bacu biwacu bavutse umuziki hacu ngoja hari ikintu kimwe saba hariho freedom y'akazi ka ukora hariho freedom ubwigenge bw'akazi ukora. Rero ukora akazi uririmba umuziki utagenda kwiba ufata abana b'abakobwa ku nguvu ugende mwibarabara ugira imyerekano uronka agaheru kima kujya ufise umugore n'abana ukagenda abantu ukababwira uku munyihanganire cyangwa rano rusuno musi najanye mu muziki munyihanganire. Rero icyo nsaba leta never give up. Nyakubahwa umukuru w'igihugu arabicokora kubera twebwe mu Burundi nta muziki dufise. Umuziki turawufise ntawo none dufise iki kubera umuziki dufise tumwita melody man akariho amahera menshi mugara arahera babiririmbyi bamuherekeza nkande ayo badabo ayo kiri kuyambara ijipo n'abasani bo hanze ari igihe bazambara sibyo babyizana. None kiri uramaze kubona umuhungu mu Burundi akaranga kakera umuhungu wo mu Burundi yambara ijipo? Aho tuba twinjiye mu karanga. Sawa. Rero kandi umuziki muri ko murarimba nkaho umuziki uririmba si uwa karanga. Bona ngana urushana ngami? Si uwa karanga ku Burundi. Umuhungu yakunze umukobwa bahungu. Ico ni kirundi ukabona karanga muga urujya rurimi naririmbye ndagushire karanga kiwacu. Sakaranga kiwacu mugabo. Ibitubona kugira tufise ubwenge bwinshi. Okay, turashaka rero utubwire utwiganire rero basi. Turabona ko YouTube yawe ikiri hasi. Ufise abantu mufashanya muri game canke crew
novuga ati ihurikiye muri agati bagufasha gupromotinga ibintu by'iwawe canke boss n'abagambanyi abo bose n'abagambanyi urikorana rero bisigura ko wikorana n'abagambanyi imani benshi none ubigenza gute kugira ngo indirimbo zawe basi bazimenye nkuko narondeye ndumwe nitwara ndumwe uzitwara urumwe kubera nkuko nikoranye ndumwe kuva ndabirondera nikorana ndumwe kubera benshi n'abagambanyi kandi ndafise umuziki nga witwa n'abagambanyi bigenda gute basi rero umuziki wawe urabwe basi n'abantu bakera rero umuziki wanje ndashobora kukurungikira link kubera atabantu mukorana washobora kurungika iyo link ugasanga uwo muntu yunikiye n'umugambanyi ati nta bantu mukorana ndabafise benshi ariko n'abagambanyi bamaze kugambanira bakugambaniye gute mu by'umuziki mu by'ubuzima busanzwe bon nta kolabo basi wimirije gukora n'abantu n'umuririmbyi wari we wese ngaha ugihebye kubera boss boss ndagihebye man ugikoreye iki ukihebeye iki nako Jesse n'umukiganiro kwanza man Ambaza abantu bangamani bandiya mabiliyoni wapi nabo je nakubajije abantu ko mwoba mukorana je sinakubajije abakugambaniye bose duheze basi kiganiro bose bakunzi ba JTV online murabona mwenyene ko peut-être muririmbyi wacu twari twabazana no munsi hari ibintu byinshi yaciyemwo byanse ko abandanya ikiganiro peut-être umunsi uwundi munsi tuzogerageza nyine dusubire kumutumira turabe ko yotwitabira agashavu kamuheranye murakoze cyane mubandanye muraba ibiganiro by'iwacu JTV online gira subscribe share comment murakoze cyane yes bakunzi ba JTV online urabona ko tumusanze haryamye byanse kwirika avyuka byanse kabisa ko abandanya ikiganiro urabona ko ariko ararira biranse kabisa ko avyuka bose nibiki none nuko beki wahivye ikiganiro ndio yego turabona turi muri studio yiwawe tufanye nini jua juu hapa tuko ndani jiwe ona tuone jiwe cameraman kuna jiwe unaona hapa kweli si wewe ngate game everybody say you na wakati tumeingia mtu tumekutana maudi mengi sasa hilo jiwe na madawa tuambie kitu gani kimekufanya umetuma unaachana na siko nafanya base macho najua tunajua kama sio base nisikilize macho ndio ilishangaiti sana njoo basi tuendelee kipindi tuachane na hayo abo bagambanyi wewe ndio umelivuruga akili yangu samahani sijajua kama ulipitia mambo mengi sijajua kabisa alafu unakuona umecheza na nani alichoma bado kabisa bado unanifananisha tusaidie basi tuendelee basi kipindi tuachane na wale wa haters Mungu abadijukiri uliza maisha yangu basi njoo bila mabilioni basi tuendelee basi na muziki tusiendelee na maisha yako tuendelee na muziki basi bro unajua unaona kweli
abafana ba JTV online hariwe mubona ngako eti chena we mbona kabisa wenda ni sinzi uyu najyo tubona kwe rijya niryo buye chena yenzi ko araka nyene akantu genre nazi je mbona umengo nayenzi ngo nakantu kakabuye ka tujya tuntu bashira mu mabage canke mu je sais pas sinzi ngene batwita mu kifaransa niryo buye none je bon none basi bosi wangu tuendelee basi kipindi tuachane na hiyo ya maisha yako tuendelee kipindi na kuhusia maisha yako ya muziki tu unasemaje tuongee basi bosi wangu tuongelesha hata kidogo sahau tuongee basi kitu gani kinakutuma unadia au kitu gani kinakutia machungu jikazi kama mwanaume sasa kama hivi mtoto wako anatokea hapa naona papa iko nalia sasa sio vizuri hivi utapendelea mtoto wako umuone iko nalia haiwezekani nakuuliza kwa sababu sitaki ukiwa uko nalia ukaona na mtoto wako analia maana utakuwa umependelea mtoto wako alie kazi cha kwanza yobi mtajalicho nani alijo kubaba yake bali hapana acha vitu ya hivyo bro silifa bilende kwa kisasa vile bobo vitu vyake bali amedila ila yake bali nani fakidi arjo fakidi ni wapi tena nikiona ona ni wapi wewe arjo kwanza basi mjoo tunamsema mtu sio mjua kweli bro faki you simjoo sasa unanifuck tena na mimi bro sijakufaka nimekutaja jina umesema faki you nimekutaja jina wenda sijui Kiingereza umemtaja nani haujataja jina mtu umemtaja nani wewe mimi sijamtaja mtu tusaidie basi bro tufanye kipindi tumalize ni kipindi kwa jinsi mlivyouliza upumbavu mali bisuze kamera kipindi kama ni maskini tabaki umaskini tu ikali sasa ila sikia nikwambie ukweli ndio kama mtatia eti fuck you arjo ili mpate hiti hapa siku na sisi hatutumiki juu ya hiti tunatumika juu ya sikilize sasa juu ya kazi kazi basi ikae kazi basi ikae ora hapa ndevu zangu zenyewe zina passport sure ila alijo hapo support hawezi kanipa support mimi kwa sababu nizidi pale napoishi kweli wallahi wa bilahi na alijua nizidi watoto mimi ni Arjo Arjo ni nani sasa tumjue sasa Arjo ni mtumishi wangu hata na mkataba wake wa miezi 3 kama unataka tupige simu homu alete mkataba hapa kwa nini sasa unaendelea unamtumikisha wakati unaona kama kwa sababu unamuonea huruma kwa nini unamuonea huruma mtu mwenye akuonea huruma kwa sababu ni hivi ndio hata Mungu anasemaga hivi samehe mara 70 ndio lakini ukishamsamehe sijioni sababu ya kukaa kila siku kwenye machungu kila siku unajua bana shaka niingiza mndani mistake mingi kwani sasa unabakiana na mtu mwenye anabakia na kuingiza kwenye mistake na wala sasa kwa nini usimsamehe afu aende zake ukambariki akaenda kawaida mimi shanga msamida shaenda mbona umesema uko na kontra yake ya miezi 3 tena na karatasi zake hizi 40,000 sasa hivi tukienda sana ishi hapa banani mimi namchukua sasa hivi bana haikutendea kitendo kipi kibaya sana sure kimziki au kimaisha yako kawaida mimi cha kwanza studio yangu muterere ziba hata uulize agategemeni sure kwa na studio gani bana sija kulia hapa Burundi bana hiyo agate ilikuwepo wakati huko ama ilikuwepo wakati uko zako mali mimi ule fara jo
kwanza kumtaja alicho na kusema kubatu ule maskini man. Kitu cha chenye unaona kabisa chenye unaona basi alikufanyaga. Siwezi nikaongelea yeye. Tushamuongelea tayari lakini inabidi utupe ufunuzi. Kitiabu sirudi kunipa tena kipindi. Kwa nini? Kwa sababu kwani ndio mwisho wako kufanya kipindi? Bibi. Wewe msanii. Na msanii na vipindi wanaendana. Sikia nikwambie sasa. Pakoloni sasa tena mara 3 hivi. Kwa una akili sana unapenda ndani jo vipi? Simjui hata. Serious? Yeah. Sure. Yeah. Serious? I'm serious. Mngafika na kuna sasa hivi. Sure. Si tulikuja hapa juu yako. Unajua hivyo? Acha unafiki. Kweli? Kama ndio mara kwanza mimi nafika hapa. Oh, shut up man. I'm telling you. Shut up man. Shut up tena aje bro. Tumekuja kukazi. Na tumekuja hapa ajili yako. Tumeacha mambo zetu zingine tukakuja ajili yako bro. Tuambie basi muziki wako unaona aje siku za mbele? Mimi muziki wangu ndio. Acha kusogeza sasa mic, sio mnipe maasima hapa au makansa hapa. Haya, tuambie basi muziki wako unaona aje siku za mbele? Ni kawaida ni agategemea sauti ya hadi. Ndio. Nishatembea Tanzania siwezi nikahesabu. Ndio. Kingia Kigugu na ingia. Ushafanya muziki Tanzania? Siwezi nikafanya lakini wewe ngade wewe ulala ngapi wako wanaita Tanzania kila kukicha. Hiyo sio lugha ya Tanzania lakini. Lakini wa Tanzania juu pako freedom wanaelewa muziki. Msanii gani amekuita kufanya naye kazi? Hapana, msanii producer. Nani? Producer. Producer gani sasa alikutamani kufanya kazi na wewe? Na kwa nini anatamani kufanya kazi na wewe? Kwanza bila jina. Tuambie basi. Nini mbaya? Yeah man, endelee. Nimeuliza ni producer gani anataka kufanya kazi na wewe na kwa nini alikuchagua kufanya kazi na wewe? Kwa vipindi gani au kwa kazi gani uliomuonyesha kusema akuite? Kweli kabisa, asante. Tuikae. Life ni life. Sure. Funa duaga Kizulu bali show nyuke ongea show na mimi sijui Kizulu, mimi sijawahi yani sijui hata kidogo. Ndio kocha. Okay, poa show ita. Hapo umesemaje? Kusalimia mwani kama vile tungesema show nigga. Sawa. Sasa tunataka kutuambie sasa. Okay, poa muziki producer gani ya producer wangu ambaye ndio mnitegezea wewe ngano utalo ngani. Wengi mtamsikia one way lakini one way bado sana. Kweli. Kwa producer ambaye ni producer gani sasa mlio tumika naye? Mbona umetuambia muziki yako yote umeitumikia hapa Agati? Basi ni kwangu man, mimi tena kwa mandaro wakati na kwako. Sasa producer gani mliotumika naye? Ni wa wapi? Mbale. Unasemaje sasa? Anaishi wapi producer mnayetumika naye ni nani, anaitwa nani? Kawaida Mbale ndo amemixi akajazia kila kitu na kila kamtilia, mwingine producer anaitwa Kagawa. Wa wapi? Si haraka ina baraka mali. Eti macho. Mungu kweli. Mbale ni wa wapi? Anatumikia wapi? Mbale kawaida mimi nampendaga sana kwa sababu nini? Akapiga mimba. Akamchukua mwanamke. Na wakaishi naye fresh man. Ndio producer wako kwanza unaanza muziki au kwanza kutoka kwenye pako msaliti umoja mara nani pako msaliti umoja msaliti ya producer BBM anaitwa BBM msaliti huyo nikidhani mnamjua BBM anakusaliti nilifanya naye kazi
Tena hapana kazi control. Na kusaliti aje? Para tu maskini. Hata binjua na maisha yake bila hata simfuatilie. Nasikia unabaki unasema maskini. Kwa bosi wewe. Nasikia ulikuwa watu wenyewe walikuwa wanasponsorizewa wasanii huko moja moja. Bosi ni Mungu. Sure. Ila mimi hata wewe nikikuchukulia kaka shanika. Unaona kaka kipande haka. Nakachukua. Nika kwangu. Nika kwangu. Nikangu. Sio kakwangu. Sasa nikichukua haka. Utanihitaji wewe mwesheni. Mwizi. Alafu maskini mwizi. Hii sheni mimi najua umenunuaje? Kwani wewe unachukua vitu visio kwa vyako? Hata sikumbuka just why. Au kuna mtu mwenye alishakuchukulia vitu? Mimi wakaza nilibia milioni 40. Alikuibia? Tena bado naishi. Hapa Burundi au from South Africa? Ni msauza au? Hapana mani, mimi nina mke wa Burundi, mimi nitawa msauza kwanza naazaje mani? Kwani mke wako ndio alikuibia hizo milioni 40? Sio yeye mke wangu mani. Nani ndo akakuibia franga hizo? Mama, mimi sitaki maswali mengi. Mnataka nani jibu? Tumekuja hapa kuuliza kuhusu muziki. Okay, poa, jibu ni hivi. Fanya kazi man. Kwa fanya kazi hapa niko kazi. Wewe umeuliza nini bia? Fanya kazi man. Sure. Serious. Lakini hujamtuambia tumjue. Tusikutane naye na sisi akatupora. Vita vyo naweza kaisha. Tutamaliza ukitaka. Lakini vimo tungesikiliza watu tukatumika vizuri tukamaliza fresh. Amani achana na hizo akili zako. Fresh tu. Okay poa, na mimi sana tani ngema akili zako tuende kazi sasa Tena tuchukue vya asili sasa uliza. Tunataka tujue. Kimuziki. Ndio. Kisu unachukulia muziki wa Burundi kwa sasa. Muziki wako unaona kwenye step gani kwa huu muda na unautaka uwe kwenye step gani? Ni kwa ina muziki wangu ni kama almasi. Kwa sababu nategemea sio Diamond almasi. Pako Diamond na almasi. Almasi ni Kiswahili, Diamond ni Kiingereza. Tunaita tabatu okay poa, hari zahabu mu Kirundi ndivyo shaka tuvuge. Sawa. Hariho izahabu, hariho medium. Rero umuziki wanje ni kadiam. Medium. Urazinze cyane. Ikintu gikomeye cyane. Kubera icyo ushaka mbe. Shaka menga kidogo. Fucha bigo fizo. Ushaka kuwa nka Michael Jackson. None namaze kubaza ubona umuziki wawe uri ku step ingana gute ushaka ugere kuri step ingana gute? Mu cyamba kejara kugira ngo ugere kuri iyo step nibiki wokora ugere na Michael Jackson. Mu cyamba ke Michael Jackson kurikiranye inkuru z'ibinjana. So ya butuka ngafisi zuru rinini. Sheri yo fisi. N'umwana wanje ne. Ninde yabikubwiye ko ufise zuru rinini? Ashobora kwandika izuru ry'iwawe n'igiwe n'ibinga. Soko yene nawe ariko yugato urashobora kugereranya n'ibyo. Fine, it's okay. Tugire rero. I don't care ne. Yes, you don't care. Tugire rero step him. Jewe mu chamake Michael Jackson ninampenda kitu hichi. Sio kama kidumu. Kidumu sio kama Michael Jackson. Na wala ona achibe. Yanamfikia basi hata Diamond. Kila mtu na njia zake alizopitia. Njia za fake no. Tutumie light. Diamond au njia alizopita Michael Jackson. I will never know. I know I never give up. Ndio, you never give up. Ndio maana kwa sasa umerudia kwenye muziki, umetoka kwenye Ramson umeenda kwenye Akategeni.
Kwa bibi agategemeni. Cha kwanza cheni nimesema agategemeni kwanza. Ni jiwe kubwa. Ni jiwe lenye nazidi diamond. Dhahabu. Kale pale umetuonesha naona kama ni kitu kadogo sana unajua. Ngona mimi ni tado. Agategemeni. Sauti ya raja. Feni. Elulu tado. Elulu tado. Yewenna ba. Acho. China cha numvise the way la man. Sinzi nibyo bisigura ngo we. Naomba elulu tado, naomba mapenzi. Dusubiremo gatoya kidogo. Elulu tado. Elulu tado. Yewenna ba. Iyo ni parti waririmbye wewe canke Wizkid? Wizkid yaririmbye akantu gatoya. Aho ni iyo ni parti wawe. Kubera ko turirimbye akantu gatoya none iyo ndirimbo urimirije kuyisora ryari canke mucaba kizo zose generazi hevye. Wazihebeye iki? Kubera nari mu mahanga. Shaka Mike basi twumvikane neza. Sister urumuru rwisama. Kandi niyunga. Ya okay poa igituma nazi hevye kandi umugoma best serious. Igituma nazi hevye ndirimbo nabonye ko ni mu mahanga ariko ndamushimira ambasade y'u Burundi ari muri South Africa asimamiye ifungwa ziri muri Rendera. Imana muhezagire narashitse naratelefone ndi mu biro nakiriwe iminyororo y'imyaka myinshi ariko ndagenda yone. Ndamushimira ariko abafungwa benshi bavuze ati wewe ukabwiye ko ushaka gusubira mu irato nakuja muze bisha gutamira kubira naco nononye. Rero bijya byo muri Sauza nararirimbye kubera kesh. Jena umuntu akunda umuziki kandi ubwambira nakorera umuntu yari mjomba wanje ariko nakorera umuyomba wanje. Fisi umugore n'umwana kandi ngamuri hakundwe. None bose bajino canke Jerry kandi wambwiye kijya wambwiye ngo ni anytime tugiye turababona. Wambwiye anytime tugiye turababona abana bawe n'umugore wawe. Ya bari muhira. Nabuze ko nakorera muyomba wanje South Africa ariko arageragenda ngurana n'igi wanje ariko anytime now tugiye tubasanga muhira. Ni igiki cyatumye bakujana mu ibohero? Abagambanyi bo batumye uja mu ibohero. Yes man. Pole sana bro. Kandi cyo gituma nabwiye ambasade ndagurite k'indege mu rupapuro uruburenganzira gusubira mu Burundi. Wagarutse donc utafise imigambi yo kugaruka? Jena ko safise kandi hari yarasize ibintu byinshi. None byitwa ko muyomba wawe ariyo nta kuntu. Sinovuga ngo ni muyomba wanje ariko muyomba wanje yari boss wanje niwe nakoreye. Ndatwara umugore ariwe ariho ba. Urumva watwara umugore ubasauza? Ya mu biho bibiri yani idari muri 15 amezi 6 aheze canazara umugore wanje ndamukwa turabana. None umwabyariyeyo cyangwa abana bawe rero n'abazuru? Umwana wanje wa mbere twavaranye mu Burundi yitwa Rania. Uvuze? Umwana wanje wa mbere twavyaranye n'umugore wanje yitwa Rania. Arino. Urumva abo bana batatu wambwiye uwa kabiri yitwa Rayana. Ariko ari undi mukuru. Ibateri jaheze mani basi tureke kugurika. Wapi? Vuga umviriza reka kunyongurira. Vuga twumve twese. Wakura tubwira ibyerekeye abo wabyaranye. Ni bo. Umwana wanje wa afise imyaka. Karibu. Uyo ari no mu Burundi. Kandi sinigeze namukora mu Burundi. Umwana wanje wa kabiri yitwa
radio ari ino nawe canke muri South twavyaranye turi muri South ari umugore wanje avuka mu Buyezi yitwa umugore wanje yitwa Nadia n'umwana cyitwa Ramadani Nadia. Okay, kugira duheze ikiganiro usabye iki canke nakaye kamuhoterera kugira nyene umuziki wacu Burundi ubashwe ku gico no saba ndaco no saba kugira gikogwe bera turasaba kenshi ariko ntibikogwa subiramo saba ico rosaba ndaco no saba kubera dusaba kenshi ariko ntibikogwa wamaze gusaba ikintu niwe kigukorere canke nikije mu ngiro none amasaro yiwanye naguze biri mu muziki apana by'umuziki dore umuziki nako mbaza kugira duheze ikiganiro usavye iki ntaco rusaba ni benshi basavye ariko ntibiraja mu ngiro ntaco rusaba urumva n'indirimbo zawe usaba ntusaba nuko twoja turaziraba cyane usaba n'abafana biwawe bicora tumana kuya tufise ubwenge bwishi cyane wewe rero baza ikintu kimwe kuri twebwe ku rugwego usabye bakurikirane ikintu kihe hariho urundi rugwego kandi kubera uvuze ati usabye uri kuravuga ati sabe perezida oya okay poa wewe kuyikamera yawe ni mike wazanye sabe iki kuri mwebwe usaba iki basi abakunzi ba JTV online JTV agategemera sauti ya radi au JJJJJ sauti ya radi agategemera wasaba iki man hivi barese yo cha kwanza unasikia JJJJTV hivi barese yo cha kwanza mali tu support watu wana roho nzuri sana na ukiwa sawa man wala utakuwa umeronga mani sana man so kamtagara hicho kwako ila mina wapenda sana kama agategemea sauti ya radi afuna wapenda na wenyewe wamenipaki pindi mani bila kusapoti utakufa kama umbo. Asante sana yes bakunzi ba JTV online murakoze cyane mubandanye mukurikirana ibiganiro n'umuji wacu mubandanye mumukurikira kuri Agat Gaming. Asante sana bro murakoze cyane mubandanye mukurikirana ibiganiro by'iwacu mubandanye mugira subscribe mugira share kugira twese muri bwa bumwe tubashe kwiteza imbere nara mwisho Agate record inataka kuambia entire mtakula hawata sasa hivi hatuna watu wenyewe tukimbiza mkitaka mtakuja kama mtaki basi tupe kapera wera gane weru jalanga milangira daba na mahipsi ya ina kelu tando renge pela na Burundi barayarenza Agategeme